tugeze igihe cy'isaha 6 zirenze ko iminota 13 gusana muri studio za radio Magatamza FM akaba na mwanya mwiza wo gutega amatwi w'amakuru aravugwa mu rurimi rw'ikirundi na tukatashikizwa na mugenzi wacu Richard NDAYIZIGIYE ndakura mu kijeno ngenda guha ikaze Richard ndakura mu kijya cyiza ndabara mu kijeno bw'ingese muteza amatwi biganiro cy'isamiriza Magatamza FM kaza amakuru y'ino munsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 ruhuma umwaka wa 2020 nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Leta irahamagarika kwitaho abasanzwe bagendana ubumuga butandukanye mu kubafata mu mugongo mutwo bariko bariyungunganya nk'uko bamwe bagenda babivuga. Nyungu ku badandariza ku isoko y'amagara ngo sikirenga bivanye nuko ibiciro biguma biduga bigatuma nabaza gusoma baca bidogera abadandaza. Iyo tasukuri iriho ngo n'ibidandazwa ntibiheza bikagenda neza ivyo navyo n'ivyavuzwe n'usanzwe arongo isoko nkuru ya Gitaza akagira ko atubwira yuko ari agashirahamwe kiyungunganije kakaza na utumeza muri iyo soko kugira ngo byo bashobore kuba bashirako ibidandazwa byabo mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Armel Bigirimana mukanya idonido ryano makuru Gwino muri sanze muri radio Magatamza ndasubiye kubaramutsa. Leta irahamagarirwa kwitaho abasanzwe bagendana ubumuga butandukanye mu kubafasha no kubafata mu mugongo na cyane mu butwo bariko bariyungunganyamwo kugira ngo bashobore kuba batera imbere. Baranasaba yuko leta yo kongera amazi muri zone Minago nk'uko bivugwa na Ndayiragije Jean Claude asanzwe agendana ubumuga muri iyo zone ya Minago akabagerageza kuyungunganya mu kudandaza imfungurwa mu nzu z'uburiro. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Kazi ngora kamisi yose n'akazi ka restaurant ko nahise mu kuraba kugira ngo ndabe ingene no kwiyungunganya ingene hava afasha abantu yanyuruhira buke si cyane kuko dafise umufasha twifashanya amahagira n'abafasha abakozi mugabo ndabura kwitoroha cyane n'ibintu bigoye gose ni benshi izo mpanuka zirakunda gushika kenshi afungura ahejeje kasomana arahagusagiye kanya kagura ati na mahero fise ruva ku ngaho cyabafise ububasha kugira ngo ndabufate ku nguvu kugira ngo ampaye amafaranga hari igihe nshobora guca reka canke bigazo kwimvira akayanza dace ntayazane byo birashika cyane wera nkunda kuwuraza misi yose ingorane z'abakozi bashobora gukora nabi ntibakore nk'uko ubishaka nk'abakiriya ntibafate neza indya ntizirondegwe ku mwanya hanyuma ugasanga izo ngorane zikunda gushika kenshi ahandi turashobora kubura ifungurwa turonderera abakiriya turashobora kurondera ivyo bitoki kabirondera tukabibura ku mwanya w'isoko ivyo bira tukabirondera hamwe hanini tukabibura nta Minago kuko ngatama boutique acuruza ibintu by'ibiraya biba biri ngaha umu tumaze kuza kubirondera fata wundi mwe kuza kubirondera ku mandi masoko cyo saba nka leta nuko bonyegera hanyuma bakanyungura imitwe mbaravye n'ingene imeze n'agataye nkoresha gataye hanini ni gato gataye gato hasi naco gituma ndakungora ivyo bifungurwa uko fise nk'umutahe ukwiye nkagura ibikwiye ndashobora kubona yuko aho bigeze asingenda kwandazana ibindi rero rosaba nka leta ko ari umuvyeyi wa bose bakashikako na bugingo ndikibuga kuri gufashwa na leta bakabona ko umugambi ari mfise warusa n'ubutomoye bakafasha nk'agataye hanyuma ibidiro saba nuko nk'ibintu byereke vy'amazi amazi aratugora tumaze kuha abaza kuyatuvomera ku makinga muri restaurant ugasaba ibintu vy'amazi cyane ivyo rero birakunda kugorana gose mutwihanganire kuri ryo jwi ritari rimeze neza inyungu ku badandariza ku isoko y'amagara ngo sikirenga bivanye nuko ibiciro bitera biduga bigatuma nabaza gusoma baca bidogera abadandaza nkuko bivugwa na Odile Nshimirimana adandaza amatelefone n'ibindi bikoresho bikoreshwa n'umuyaga nkuba abona ko ruhombo ruva kenshi kugihe umuguzi aba amuha ibikoresho aba yamuguriye agaca abimugarukanira vyapfuye agaca muha ibindi atamahera amuhaye. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya ndiho kubgayo Emeline. Tudandaza ibintu bijanye n'umuriro n'amasora n'amafone n'amabateri ya telefone na ferasude zo gusudira karusho karimo muga kadafashe cyane turashobora kudangura n'ikintu ca 5000 tukagidandaza 6000 tukarangura ca 2000 tukadandaza 3000 karusho rumva kariyo mugasi cyane abakiriye baraza buke nyene baye ntambanyi zibamwo ni mu gihe umukiriya muguze ikintu akagikuraho abona ko gikomeye mugamonye mukazibona arakikugarukaniye ngo cyapfuye akasaba yuko bamusubiza ikindi.
tukiri mw'isoko nkuru y'amagara n'abadandaza irengarenga nabo baridoga kuko irengarenga nazo zakenye niyo zibonetse bakazironka ku giciro kinini kandi kizimvye biravugwa na Reya Ndayikunda asanzwe adandaza izo rengarenga reka tumukurikire nawe nyine avugiye kuri mikro ya Emerine nde kubgayo ubukene bw'irengarenga uyu mwaka bwarabonetse n'abazimija ntibazironka kubera imvura ije zica zipfa kandi naho bahora bazirima ubu harateye amazi umwimbu ntuwabonetse cyane uyu mwaka nk'uko wahora uboneka nk'uko mwaka uheze haboneka nyene irengarenga asha mbi nyungu turayironka nyene bivanye n'ingene twaranguye nyene mu bukene bwazo make nyene intambamye duhura nayo twe turangura irengarenga tugiye kuzigurira kuri abo bazirimiye baratujimba natwe dushitse hano nyene tukagomba kuzimba nk'uko natwe twazimbiwe hariya urumva bakiriye rero hariya bariko baradushorera agaca batangura kuvuga ngo murazimba nawe ntibamenye yuko twahuye n'ikibazo hariya mu murima nuko bigenda rero Yatasukuri ihongo n'ibidandazwa ntibiheza bikagenda neza ivyo navyo n'ivyavuzwe n'ubusanzwe arongoye isoko nkuru ya Gitaza atubwira ko hariho ishiramwe gitanze bikazana utumeza muri iyo soko ya Gitaza kugira ngo bashobore kuza barashira ko ibidandazwa vyabo aranavuga ko abene gihugu bakwiye kubona kumwe ikintu c'isuku kandi akanahanura kuriha amatagisi ya Commune nk'uko n'ahandi bikorwa ni nkuru dushikirizwa na Savyimana Leonari asanzwe arongoye isoko nkuru ya Gitaza akaba yavugiye kuri mikro ya Hawabukuru reka tumukurikire bisanzwe kugira ngo isoko itunganywe neza hariho rutonde tubwirizwa kugira ko hariho ishirahamwe gitanze rirarondera utumeza kugira ngo dusukure ivyo mu isoko iryo shirahamwe rero ryarashizeho utumeza kugira ngo isuku ribeho ko namwebwe murabizi henshi ata isuku ririho n'ibidandazwa ntibiheza ngo bibe biboneka neza rero iryo shirahamwe ryarashizeho utumeza dukotwa utwo tumeza rero turakotwa ushitse urisunga abandi ugakota akameza kugira ngo ushire ku ivyashara vyawe woye kubishira hasi uko vyovumbagara rero hari abatabona isuku uko twebwe hano turibona kuko si vyiza ko ufata nk'indagaruka zanda hasi kwisima ahantu bagomba bacisha ibirato ibiki hari umucafu rero usanga benshi atababimenyereye ni busanga bazana dufate nk'akajagari canke ntibavyemere kuriha rero itagisi naco kiri ku ruhande kuko uwemeye gukora utwo tumeza nanone n'ukubera yuko amafaranga yagiye raba make tuba twifuza ko abantu bose bandira ibintu hasi harubone kutumeza kugira ngo baze baradukota hanyuma barihe kuko tuvuze tuti bizanira utumeza cyarigeze kuba dusanga birimo akajagari kenshi usanga bamwe baradushwaniye baratwibanye birafasha intumbero itariyo cafatwa iyo ngingo kugira ngo ikintu gice ahantu hamwe na hamwe ivy'itagisi navyo biri ku ruhande kuko ushoboye ukagurisha saha honyene tezwa kuriha itagisi kandi nibaza ko ugo rutonde turiko ngaha ni urutonde ruto cane turavye no mu yandi masoko kuko mu yandi masoko hari aho ushobora kwinjira mu isoko ngo amahera ya komiseri ngo amahera ya naka twebwe ivyo turabizira ni itagisi gusa usabwa muri Commune Muhuta ukariha ibisigaye vy'insaku n'umuntu yoba yabitahuye kutariko ategereye abatwara kugira ngo babimusigurire kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 2026 niho abakristo basanzwe bahimbaza umunsi w'ibinyota aho ari umunsi utegura umunsi wa gatandatu mweranda naho ugaheza ukabategurira kuba mu minsi yikarema imara iminsi 40 ahani naho rero turangirije amakuru yacu uyu no munsi reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kudutega yompi dushimire uruganda rw'isamirize magatamiza FM gwashoboye kudutorokaniza ano makuru dushimire na Armel Bigirimana yari mu buhinga bw'ivyuma Richard NDAYIZIGIYE na ikonda yibashikiriza mugira umunsi mwiza w'iminota ngwino muri sanze muri radio magara tamze fe